impamvu ndamukunda nuko azi vyose. Nkuko rero musanzwe menyereye ibiganiro vya Mijo Talent TV, turi hano kugira ngo tubazane ibintu bishasha. Today rero turi kumwe n'umutumire w'iteka. Nitwa Désire. Ninde kwanza akwenspire? Ni FIZZO. Comme d'habitude. Nari David. Hari ikibazo ngenda mubaze maza kumenya à la fin mbega niko kibubajije. Ngenda kubaze ko kibahisemo Hakizimana atahisemo sinzi ari kuyisi atahisemo Mugani. Ivyo ni histoire ndende niyo mpamvu banyise Hakizimana. Muhemuki? Inde. Mutamu. Oya bon sinamuhemukiye. Usivye ko afise message yiwe. You will read. Sinavuze ko yica. Uravye udustile FIZZO akoresha iki urumva ko ari twa dustile umuntu uvuga ati Hello, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bivanye naho urabira ikiganiro canke naho uherereye. Ndabutse kuri micro ni Ange Irankunda. Behind the camera nkuko mumeye, bon, ni Trésor aka nakogera araza kukambwira mu nyuma. Nkuko rero musanzwe menyereye ibiganiro vya Mijo Talent TV, turi hano kugira ngo tubazane ibintu bishasha. Today rero turi kumwe n'umutumire w'iteka. Umuntu wese mba ndi kumwe ngaha nawe aba ari umuntu w'agaciro kandi aba afise agateka kiwe. Reka ndabaye kaze kugira ngo murabe neza umuntu nabazaniye canke ninde nabatumiye kugira ngo tuyage vyinshi vy'akamaro kandi ugire icukuyemwo. Interview yose uzuraraba urabe ikintu cose uzurakuramwo kugira ngo bikwigishe mu buzima. Reka ndamuhe kaze ntabijira amajambo menshi bro namahoro. Ni bien ça. Beze neza. Cyane gose. Kuri ya. Ni meza? Amavuta. Cyane gose. Ku bantu batakuzi urashobora kubwira akazina kanyu? Nitwa Désire. Désire. Amazina ya Elimikashi. Nahise kugira mbwire ngo amazina y'abavyeyi. Oya. Bon, amazina yo kuri Elimikashi ni Hakizimana Désire. Hakizimana Désire. Hari ikibazo ngenda mubaze maza kumenya à la fin mbega niko kibubajije. Ngenda kubaze ko kibahisemo Hakizimana atahisemo sinzi ari kuyisi atahisemo Mugani. Bon, hari kuba confusion. Kubera ko twese turabaririmbyi. Twese turirimba neza. Twese turirimba vyose. Twese turi talentueux. Vyari gucanga abantu. Peut-être ashobora kuba ari uyu canke nujya. Ego. Mugani wantu wari kuri kunda canke kweri kiyahisemo Désire atahisemo nom de la famille. Impamvu atahisemo urarikunda canke premièrement. Ya Mugani. Bon. Ndi umufana wiwe sivyo. Urumva sinojyanga. Ariko hariho purpose yatumye banyita Hakizimana. Urumva ko hari ibintu bishobora kuba byarabaye mu muryango avant yuko mvuka ibintu nk'ivyo ni histoire ndende niyo mpamvu banyise Hakizimana. Hakizimana ngira mwumvise neza ariwe n'umuhungu canke umusore w'igihugu avuka mu muryango sinzi reka tuvyikawusha. Akora umuririmbyi rero aririmba indirimbo za gospel kwe kutahisemo kuririmba indirimbo nkuko bavyita z'isi nk'iza mutama hari. Bon, je sinshobora kuzitiza isi ariko umwe wese aba afise message yarungikana. Message yiwanje ntabwo ari ijya mwiyumvira. Si zimwe. Ego objectif ya tana yiwanje ni kubwa Kristo. Igitandukanye nico sinibaza ko nokoresha iyo tana yiwanje. Muhemuki? Inde. Mutamu. Oya bon sinamuhemukiye. Usivye ko afise message yiwe atanga ntagira message yanje ntanga. Donc wewe kubita kuri koti imwe nawe akubita kuri koti yindi. Eba dufasha bose gusa je message yiwanje ni ntigira limite. Ego ntigira limite kandi message yiwanje ni message kiza. Ni message ahubwo 13. You will read. Sinavuze ko yica. Sinavuze ko yica gusa. Kira ku giti. Oya. Sinavuze ko yica gusa. Message yiwanje iri 13 important. Kandi ni message isi ikeneye. Bon watubwiye yuko wabaye inspiré FIZZO nawe nyine ari mu bantu batumye uba inspiré. Kubera ko utabaye inspiré na ba Dudu hari abarimvyi benshi ba Dudu ba Podineri ba Prince Mshidi bande kare.
hari amatimu menshi aha mu Burundi dufise canke hanze y'igihugu kwe kutabaye inspire nabo uvuga uti FIZZO vraiment yaratumye haraho akanosyo gatoyi katumye ndirimba indirimbo z'Imana canke nja mu mwuga wo kuririmba. Dudu aririmba za zindi mbega urukundo ni vyiza kandi ndamukunda cyane arahibongotse. Ego bon uretse n'ivyo ariko nshatse kuvuga style akoreramwo ziri mu style na nyene nta feeling umenga nyene ndiko ndabaho gusa uravye udu style FIZZO akoresha iki urumva ko ari twa du style umuntu uvuga ati ego ego nuko nyene biba bimeze kandi impamvu ndamukunda nuko azi vyose muri rap neza R&B neza Prince Mshindi ni rap gusa kandi arangyohera kandi aririmba neza ba Big Zoe MTC bande ego gusa impamvu namukunze urumva ko nyene ndumva nyene style akoreramwo ingene aririmba usivye message ingene aririmba ni vyiza vraiment usivye message arasurinya usivye message ni ngombwa nsurinye kubera ko jewe igikonta cyane kuri jewe ni message niyo mpamvu bishobora kungora kuririmba indirimbo ya FIZZO yose ariko ya Dudu nkayiririmba yose ya Prince Mshindi nkayiririmba yose kubera ko turi mu bwami bumwe me nubwo turi mu bwami bumwe hari ama style amwe uvuga ati nakayikora neza eske ndiko ndumviriza ingene ayigiramwo eske jewe ntaco vyomfasha ni muri iyo ka Désire woba watanguye kuririmba ryari canke woba watanguye kumenyekana ryari? Natangiye kuririmba kera cyane nkiri muto cyane Sunday ego muri Sunday gusa kuja muri studio canke kubigira umwuga donc kuvuga ati jewe iki kintu ni passion yiwanje ubu ndakigiyemwo ego ni nka 2015 ubu haraciye imyaka 7 imyaka nagenda mvuga igiharuro kikuroka haciye imyaka induririmba imyaka indu yantukangira ngo hari ibintu byinshi umaze kwiga hari byinshi wigiye ku bantu kandi hari abagukuriye aba legend hariho n'aba upcoming ariko barabikora neza sinzi wewe nihe notion mu myaka indu umaze gukura mu ibi buhinga bwacu uvuga ati mu ndirimbo ndundi canke aha na hariya nike kintu uvuga uti aha ndiko ndafokasinga kugira ngo ninde ko nza ko inspire ni benshi hano mu Burundi bon muri kote yo kuririmba simvuze muri kote ya message ni FIZZO kuririmba ni FIZZO comme d'habitude nari ndabizi ariko kuri kote ya message umuntu anyenspira ni pastor wanje pastor wawe ni yitwa Apotre Ferdinand Bright nibizi niwe nta wundi aho uri hose nta kajambo mubwira papa ubawe daddy urimo abandi bavuga ngo daddy nubundi iga numuvyeyi wanje ni wandera mu buryo bw'imwemo donc kuvyerekeye umubiri abavyeyi barahari gusa kuvyerekeye imwemo arahari vraiment bari très important mu buzima ahubwo kurusha yego uvuze yuko mu vyerekeye isi cyane mu buzima busanzwe ni FIZZO mu vyerekeye ibintu vy'imwemu canke message ni daddy wawe ego turavyemeye sivyo kandi nta mpamvu hariyo gukondana nukwemera kwawe nariko ndakubaza notion n'ikihe kintu umaze gukura mu myaka indwi hari ibintu ubona vyinshi biguca imbere canke uvuga uti anya harimo akantu n'ikihe kintu urabona umuririmbyi akoze ukavuga uti ahantu vraiment c'est pas bon cyagutushije kiranakubabaza kiranambabaza yakoreye jewe canke yakoze nyene publiquement canke ndazi bon je ndakijije kandi
muri domaine ndimwo igikonta ni message umuntu yahushije intumbero rero birambabaza biramaze kuba rero umuririmbyi araho yaririmba gospel ubu message asigaye atanga itandukanye niyo namwumva ko nyene nkaryoherwa nkafashwa meho ubu bikaba biri cumenga yandeo yego cyane ico kintu yakoze sinzi message wezi gushika ku mutima canke ico kintu cagutsitaje mu iyo message yindi yahora atanga atagitanga ubu ni message ni Kristo nta byo kongerako nta n'ivyo kugabanya yego yaragiye yandeo ya Kristo rero ebana nuko reka tutabishije amajambo menshi aducishirize ko akaririmbo kiyo kugira ngo mumenye neza neza ninde turi kumwe ninde n'umuntu ki ari kavuga ivyo akuye hehe antukari ahantu yabikuye mumvise neza kandi ko ari umusore akijije kandi shaba ko abasore wakijije kubera iki kwanza urimo abandi bavukiye mu muryango wakijije bon ivyo biratandukanye no gukizwa kubera ko bavuga ngo navukiye mu muryango ukijijwe ndakijije niyo mpamvu nkijijwe we nawe uyo ntabakijijwe kuko gukizwa ni decision ifatana n'umuntu saba abavyeyi baguhitiramo aya n'ubuzima wakira ntubwakira kubera ko wavyawe wakijijwe ryari n'umupasiteri wakijijwe ryari 2011 utarakizwa wari umeze gute bon ku mubiri nasuku nyene ariko indani isuku nari imeze comportement ego niki kintu wahinduye wakora avant ubutagikora kubera yuko Kristo ikintu nahinduye nakora avant bon je gukizwa kiwanje ni ntibihagaze cyane kuri kijya kintu nakora kubera ko kijya kintu kugiye basivyo bitangaga kiza jewe kera donc hahindutse imhemu yanje donc naciye mbicare mwigishasha bitandukanye cyane no kuvuga ati yakora iki acaragiheba ego reka uduhoje gatoye kuri message utanga kugira ngo bumve guyayo uduhonje okay identite yanje atarimwo noba ndi ubusa egasije nkiriho niwobayeho gusa iyo ndavyubone cross niwo nyumva wumve cross nakahise nkifise vyose vyahindutse cross nacitse umwe nawe imwe nawe naco nandukanya nawe ko bundi muri we uvuga gute kutarabona imana kandi wamumbona misi yose nkaguha peace niyo mpamvu duhuye wambwira happiness hari kiri muri je chama kiku bless iyo ni monje my friend ukeneye kuyiraba yose bace he bon ndirimba muri groupe yitwa Winner Boys ego ubishatse rero kuri YouTube Winner Boys ego winner ni WINER hama boys birazwi okay hama hari kintu agira bon ari udu freestyle kenshi mora nkunda gukora ni kenshi ndadushira kuri IG yoanje na Phoebe yego na Phoebe ni Dizo Tricks birafatanye ukeneye ibikorwa bya Dizo rero karibu kuri IG yiwe ariyo Dizo Tricks ukeneye indirimbo ziwe zose avuze ko ari groupe urimo ego indirimbo zose ni muri Winner Boys ego mbega ufise vision nyabaki muri iki gikorwa ca urimo nuko message shika kure hashoboka no kuvuga ngo mu mahanga isi yose canke mu mitima y'abantu mu bisanzwe bashaka kuyumva nta conclusion bakuyemo ariko vuga ati bayumvise ndi fier ariko ntibabikurikiza ivyo uririmba canke message utanga ntiba yashitse kure ndiko ndavuga kuruvuga ni mu mitima y'abantu nubundi kuko umaze kuyumviriza ukayumva gusa nyene kubwo kuyumva je kuri je nta success mba ndabibonamo ariko uyumvise muri wewe ukumva ko hari ikintu iri kirakora niho je mba numva ko nungutse ko ivy'amafaranga ivyo biri apart kubera ko icambere impamvu umuntu agira talent mission y'umuntu iratandukanye cyane
n'amafaranga. amafaranga wowe rero ntakuraba. Arandaba mu gihe ariko sindayaha power cyane kurusha uko message ishobora gufasha umuntu. Gikuru nuko kwanza iyo ndirimbo igira impact hama amafaranga kazapre. Nubwo atoza impact ikahaba mba mbona ko byagize success ego. Okay, uratubwiye yuko Dizo ni Kristo muri we abayeho ku bwa Kristo kandi abana na Kristo byose ni Kristo. Sivyo? Uratubwiye Kristo. Bega hari abantu bavuga ati uwo Kristo bamavuga ninde, uwo mutipe ninde, uwo muji ninde. Sivyo? Hari abantu benshi batazi wariwe uwo Kristo kuri wewe, ndavuga kuri wewe. Umuririmba nkande canke niki kintu yagukoreye do special atarakoreye abandi bantu bavuga ati kumbure hari ikintu gica hatari yagukoreye gituma uririmba. Sivyo? Canke hari ahantu yagukuye bituma umuririmba. Iyo mpamvu rero irashobora gutuma wewe wararirimbye. Kumbure nanje ndayumvise nkavuga ati kumbe nanje ndakwiye kuririmba hari ikintu yankoreye. Kuri wowe niki? Si ikintu yakoreye jenyene, ni ikintu yakoreye isi yose. Bible ivuga ati kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Donc ntiyarobanuye. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi kwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kugira ngo umwizera wese ntazapferuwe ariko ahubwo ubugingo budashira. Uwo murongo vraiment umuntu atawuzi ni kigaho. Ego uwo murongo urabivuga vyose. Nico kintu yakoze. Yandinze gupfa nabi. Ibyo bitahuye ryari? Nabitahuye. Kandi habaye iki? Mu bisanzwe agakiza kazanwa no kwizera. Ukwizera nako kuzanwa n'ivyo wumvise. Sivyo? Narabwiye ubutumwa message ya Kristo ndatahura igikorwa yakoze ku musaraba ku bwanje. Ico cyonyene cari gihagije kugira ngo numve ko hari ikintu kidasanzwe nakorewe. Mu bisanzwe umuntu kera byari bigoye cyane kugira ngo ahimbare umutima w'Imana. N'ubu biragoye kuri wowe canke ku muntu wari we wese biragoye, ariko muri Kristo nakanuka mbere koroshe nivyo bintu vya mbere byoroshe guhimbara umutima w'Imana kuko deja wizeye Kristo ubuhejeje guhimbara Imana. Niyo mpamvu Bible ivuga ati ngo abari muri Kristo nta rubanza ruzobatsinda. Donc uri muri Kristo ubuhejeje gukora ca kintu ca mbere cyo guhimbara Imana biba biheze. Kuba yarankoreye ico kintu yarahejeje kuma ubuzima. Apana ubwo muri iki gihe gusa bw'imyaka yose bw'ibihe byose. Ubu simbayeho nk'aba bandi bavuga ati umuntu narenze imyaka 100. Nta myaka 100. Oya, abo bavuga ati ngo nta myaka 100 nibo. Wozoyire. Ebane ni ibihe bidashira. Ni nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Kandi bwiza. Kandi rero ubwo buzima ntitubamwe inyuma y'urupfu gusa. Umaze kumwakira kuva uwo munsi nyene ubutangiye kububa. Ariko hari akantu nakubajije niki kintu wakora utarakizwa ubutagikora kubera yuko ukwemera kutabikwemerera. Ntarakizwa nari umunyavyaha ubusindi umunyavyaha ndumugororotse. Ukora ivyaha byose bibaho ajya amabwirizwa 10 yose warayarenga. Bijya sivyo bisobanura ivyaha. Kandi umuntu ntakora ica ni base biratuma utinya. Ntiyita umunyavyaha kubera ko yakoze ivyaha. Oya wakora nibi. Ahubwo umuntu yitwa umunyavyaha akora icaha kubera ari umunyavyaha. Hama umenga nyene ari akantu uri kurarondera wumve ko nza ukubwira ati jena Yesu ni mwiza akura abantu ahantu batari biteze sivyo none ndashaka kuvuga ati jewe kumbure nariba kandi nari fier. Yesu we Mugani exemple nari fier yavyo urumva tubonanye nta kintu na kimwe ego sinagutwara byose ariko nta habura akantu ndagukuramo nubwo n'ubusoma intahe rero. Bon mu bisanzwe intahe novuga kuri jewe novuga nkawe bya bindi wavuze ati avango nakure navukiye umuryango hano bakijijwe ivyo narabivuga niko nanje novuga. Nakuze papa kijijwe mama kijijwe ariko gutahura n'ikindi kintu. Hari ibintu byinshi natinya gukora bivanye n'ingene nabandi muri Sunday school bagatubwira ati kwiba nica kubesha gusambana iki niki. Donc nakuze ubwo buzima
ndabitinya ibintu naye bya bindi nyene vyo kubesha ati nabeshe naka ibintu nk'ivyo yego ariko byinshi nakuze ndabitinya kubera ico ariko ntibyasobanura ko nkijijwe kubera ko hariho n'udakora ivyo adakijijwe kuko nubwo wovuka ukagera no gusaza utaratukana utarasambana utarakora iki n'iki ntibiba bisigura ko wakijijwe ubu uri umunyabyaha aho rero niho niko ndarondera hariho umuntu agenda di lundi au dimanche agiye mu isengero ariko ntahinduke wa wundi nyene tugiye aha turajana turabajana kandi ntidusanzwe kwemera vyose ndiyo ariko gutahura naho n'ikindi kintu ni ryari watahuye niki catumye utahura kugira ngo uvuge uti je ndakwiye gukorera Imana nakubwiyeho natangiye kuririmba kuva muri Sunday school ico gihe cyose nitwa ko nkorera Imana ariko kubw'agahato k'abavyeyi ubereke kuri umwana mwiza wanashima rero n'igihe nigeze kwiyumvira kubiheba naja kuri eglise kubera ko abavyeyi ntibavuga ati wa wundi yaraguye kuri eglise niho yaraguye hama après maze gutahura nkizera kuko avant sinizera nibaza ko nizere ko kumbe vyari bishobisho byane bavuga ati reka shareka kandi ivyo biratandukanye no kwizera ariko maze kwizera igikorwa Kristo yakoze ku bwanje ntahura neza na neza ico yaje gukora ico geniyo naciye mfata decision wagitawe habaye iki message naronse ubutumwa bwiza wari mu isengero nk'abandi canke hari muri telefone namanja muri eglise misi yose kandi uvyumve mu ma repetition dimanche ariko uwo musi 2011 na 24 z'ukwi 11 niho nafashwe wafashwe gute my friend dusangize nabikubwiye ni message donc waronse message ivuga gute yari ya message iza kunteroriza uzoja mu muriro ntiyari ya message iza kuvuga ati ugiye kubona ibara yari ya message ivuga ati ndagukunda yari ya message iza igusobanurira urukundo rw'Imana izinyereka ko umwe atigeze kumenya icaha Imana yamuhinduye icaha ku bwanje iza kunyereka ko umwe yangana n'Imana yemeye kwiyambura ubumana bwose ku bwanje donc yari message iza kunyereka agaciro Imana yampaye yari message iza kunyereka uwo ndiwe imbere y'Imana niyo message yatumye ntahura ati bwa bundi navyo bindi nariko ndagwana navyo sinari sanse kugwana navyo ubuzima ndiko ndabamwe sinari sanse kububamwe ahubwo ubuzima nkwiye kubamwe nubunyene rero bwo kwisunga ico Kristo yakoze kurusha kwisunga ico je nshoboye gukora yego voilà mumvise Imana yamukuye rero impamvu nakikubadije hari indirimbo Bifesi yaririmbye avuga ngo harabigira aba canke muri Yesu ariko comportement zazindi nyene kujya abana kwakundi nyene bya bindi nyene urumva byose nta cahindutse ni kwakundi nyene nico tumanye ko ndakubaza nikiye kintu catumye wumva ukorera Imana nyene nyezina nyene uvuga ngo babonye jewe babona Kristo sivyo ariko wa undi bamubonye abonamo bya bindi nyene abonye bebe aragira ngo ngo kankomere ivyo nawe urabijako bon ngo kampe mu bisanzwe je ndi umuhungu nibibura kandi akome ndashobora kubona umukobwa nkavuga ati ni mwiza kandi sikosa birasanzwe cyane gose ko ndafise amaso kandi ndemeza neza ko Imana yaremye abakobwa beza kandi cyane yego gusa umuntu wese abafise ikiri muri we kimugera abarongorwa namwe mu nibo bana b'Imana yego Arafise amaso abona kandi ufise umutima w'inyama n'amaraso sibuye canke sibazi yego urakunda mu bisanzwe ikintu ca mbere kiranga umukristo urukundo ibindi bikazabura
ariko dutandukanye na babandi urukundo twebwe twemerewe ni urukundo rufise vision. twe nta rukundo nta kintu na kimwe tutemerewe ngo urukundo ngo twemerewe n'urukundo tutemerewe. ndavuga kuba en couple n'umuntu apana rukundo muri rusange sinzi hari itandukaniro ry'amakouple ry'inkundo ngo hari inkundo ngo agape hariyo donc muri rusange uvuga uti abantu ndabakunda baremwe n'Imana n'urundi rukundo ukunda umuntu usica umushakako sivyo wewe hari diri two turakora ndagukunda kubera iyo diri ifashije ndazi ko ndagucije ko ipasi hari n'ubundi vuga ati uyu unye ndamukeneye ko ikintu kanaka muri kazoza Jean kubakana muri make. Ndagusigurira urukundo dufise ni agape ni rwa rusangi. urukundo rw'Imana si urukundo rwa rusangi ni urukundo rw'Imana. nta profi nimwe nta kintu na kimwe nkwiye kurabirako. niyo mpamvu uzobona umuvugabutumwa afashe urugendo avuye ngahagiye ruguru kubwira ubutumwa umuntu atazi ego niko rwa rukundo rw'Imana ntirurabatsi nakameze uku canke ameze kuriya ni rwa rukundo rw'Imana nigo dufise ni nago rutugendesha nta kindi. nawe ni gufise cyane rwose. reka tugaruke muri mood. sinzi ko hari akaririmbo ukunda cyane ushaka kudusanga ego twese urazikunda ariko hari akantu kavuga ati ahanye hariho message nashaka ko ko bumva donc nawe ego urafite indirimbo zawe kandi zawe zose urazikunda ariko hariho volume si zimwe amere nk'abandi ngo nongereze volume. Bon yitwa gute iyo ndirimbo ku gatumba ego ni na sina budi kujigamba sababu wokovu mimi mwana wa Muumba amenifanya mwana wake na nadekezo Januari mpaka Disemba sinkiri vide man ntekeyemwe Imana yanyambuye ubumuntu maza nyambika ubumana ivyicaha tinyanduruko birakugwaho ivyo kugororoka kwinyanduruko birashigwaho ndigisagara cubatse ku mpinga y'umusozi kumisha ntibishoboka namba ivyo birazwi son of God wina uwabyawe n'ijambo wese yitwa Imana. kubera iki ku gatumba. Bon refri vuga ati yamindukiye ubuzima sinkigendera mu mwijima mwijuru ni wacu ku gatumba mu bisanzwe twe turi ku isi ariko dufise iyo twaje tuva ku gatumba iwacu ku gatumba hamwe bavuga ati ni mutahe rero ebanga Chufa direction ija he. Yes. Urunesi iwacu. Ego. Wokubaza ko wazi havuga. Ndahazi nyene. Ego koma. Aha. Mukurangiza sizi ko hari message ushobora gusangiza abadukurikirana. Message wobaha ego uratanga message mu ndirimbo mu kuvuga ubutumwa. Uruja hajya kuvuga ubutumwa mu bantu. Apana kuririmba. Ukabwiriza nyene. Oya. Bon, nibaza ko ndi kuri stage. Sinshoka ndirimba. Ndavuga. Nubutumwa. Sangiza rero abakunzi ba Mijo Talent TV ugire message ubahaye. Bon. No musi twatewe iteka no kwakira umuvuga butumwa. Bon, message ni yindi nyene. Ni Kristo. Yesu ntiyapfiriye ubusa. Yaje kubganje nawe igikomeye ca mbere decision ya mbere umuntu akwiye gufata mu buzima adashobora kwicuza kandi decision iri très important nukwakira Kristo nta kindi utaramwakira ijambo kuryohego uburyumva gusa ukibaza ko wari bayemo ariko butarari bamwe uba wibaza ko ubayeho ariko wapi urexista gusa kuko ubuzima ni Kristo utamufise nta buzima ufise. Ego. Harakarimbo kanyu nkunda. Umujama mwari mwicaye ahantu guca akakubaza ngo di kwa. Dizo. Nimba yakubajije gwiki ucuvuga ngo ni Kristo. Ikintu cyose wakumvuga Kristo.
shaka ukanshishirize ndagakunda vraiment sinogenda ntakumvirije ni kajyana natanguriye ko ni yambajije ati amakuru yawe mvuga ati ni Christ ni kubera ko jewe na Kristo turumwe amakuru yanje niwe donc biragoye cyane kumenya jewe utabanje kumenya Kristo kubera ko je mpishijwe muri we sasa uravye iki urashobora kwibesha iki nikigufasha kugira ngo kintandukanye n'undi mwene data ikindi cyari mwigishasha kugira ngo ubashe kuvuga ati ujya ni naka ujya nawe ni naka umenye n'ivyo tuvugisha niyo mpamvu dufise iki ariko ubusanzwe ndani ni Kristo nashaka ukamperera kandi muri beat hajya ahantu harankuye ahantu hashikana handi mu buryo bw'impemu serious mare identite yanje atarimwe noba ndi ubusa egasije nkiriho niwe bayeho gusa iyo ndavye ubone Christ niwe nyumva wumve Christ nakahise ngifise vyose vyahindutse Christ nacitse umwe nawe impeme nawe naco nandukanya nawe kubundi muri we uvuga gute kutarabona Imana kandi wamumbona misi yose nkaguha peace nico gituma duhuye wamugira happiness hari kiri muri je chama kiku bless kutarige ntagira mpantanye reka ndabashimire cyane reka ndagushimire cyane kandi wowe waduteye iteka kugira ngo ubane natwe ari byinshi wahevye ariko uravuga ati reka ndabaha akanya ego merci beaucoup merci no kuraka kandi nize uko nitwagutupa kundi munsi utazodutera kage ebana muzopfa kumbwira gusa tuzoba turi kumwe wakorotse ego akahama kagacamo kanyuma vuga we bon mu guhera heza nije mera heza bon mu guhera heza mugire subscribe canke s'abone kubavuga igifaransa kuri Mijo Talent TV hama natwe nimutwibagire Winner Boys kuri YouTube kuri Instagram kuri Facebook kugira ngo muze muraronka ibintu bishasha misi yose presque misi yose narimbesha presque misi yose kubera ko par semaine ntihabura ko ikintu gishasha ushobora guhura naco donc kuri IG canke Facebook canke YouTube ego bakunzi ba Mijo Talent TV yari Ange Irankunda avec umuvuga butumwa wacu ndabwiye ko ndabakunda cyane utarafunda kuri subscribe please turagusavye bikore kugira ngo dutezanye imbere sivyo none uteye imbere Ange mba nteye imbere kandi nteye imbere nawe uteye imbere sivyo none uburundi kugira ngo idarapo rihungabane mu makungu turabwiye ko tubakunda cyane ciao bisous